Turabaramukije amahoro y'Imana, bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Uno munsi twafashe akanya keza ko gutembera mu gihugu ciza c'Uburundi. Rero hari ibintu vyinshi bikorwa mu gihugu ciza c'Uburundi, mw'ivyo hariho n'abantu bazi kujisha inkoko. Uno munsi nibo twashimye kubereka. Izi zose n'inkoko zajishwe n'abarundi. Urabe kuntu zimeze. Niba ushaka kurya ubugari ubuririye mu nkoko, urahawe ikaze. Ibi vyose bikorwa n'abarundi. Ngomba ndabereke neza. Uwuya n'umuntu ibi niwe avyijishira mu bwenge Imana yamuhaye. Rero urabona kuntu n'amabara yashizeko bisa neza cane. N'uyu uya mbega mwe mwitwa bande? Ntibariko barakumva, vuga izina ryawe cane. Witwa nde? Nifasha Alice. Ninde yakwigishije kujisha uko oya? Bariko bavuga ko batakumva neza. Ngo ninde yakwigishije kujisha uko? Aha nyene nta wundi muntu yabikwigishije. None ntitwirirwa turavuga amajambo menshi kuko ndabona abakiriya bashaka gushorera zino nkoko ni benshi. Urumva rero ngomba ubabwire nk'amafaranga makeya wotora kw'iyi nkoko iyi. Reka mbaye ndayibereke nk'iyi. Murabe nk'iyi nkoko nyene ushaka kuyiriramwo ubugari, ni inkoko imeze neza, ashatse arafundikira. Ifundikiye ubugari buguma bwimereye neza. Niba ugomba kuyigura rero reka Lisi ababwire amafaranga iyi nkoko yiwe yoyigurisha. Iyi nkoko woyigurisha ngahe ga Lisi? Iyi nkoko kubera ukuntu ari gatoya. Ego. Noyigurisha ayifanye. Ngurisha inkoko ayifanye n'ukuntu ingana niyo washatse. Nk'iyo woyitanga kuranga. Iyo ni ntoya. Ibihumbi 10. Abantu mwese mwishakira kuza murarira ubugari mu nkoko, murahawe ikaze. Ngizi inkoko zamaze kuboneka. Ubu n'umuntu afise umwuga wo kujisha kandi biramufasha, bikamuha amafaranga yo kugura ivyo akeneye. Kandi ndabona abikora anyarutsa cane gose. Imana itanga ingabire uko yigombeye. Murahawe ikaze. Kandi atubwiye ko n'ibiseke vyose ashobora kubijisha. Lisi noye sivyo? Ibiseke navyo nashobora kubijisha? Nivyo ibiseke ndabijisha bivanye n'ivyo bantu nuko kingana. None nk'ikinya coba igiseke ikiya? Iki ni igiseke gitoya. Igiseke gitoya. Murabona igiseke gitoya kuntu agitangura, aha kiracari gitoya nyene aracakijisha, aha ntikiba kirahera. Kandi ngo arashobora gukora n'ibindi biseke bininiya cane. Nka kininiya wokigurisha kangahe? Nk'umuntu agutumye nk'igiseke kininiya cane. Igiseke kininiya cane. Ego. Kiri hejuru y'ico canke co kugemura. Co kugemura. Urampa 50 cangwa 40 bivanye n'ukuntu kingana. Niba wifuza nawe igiseke, ntuzugume uza uraza gukota ibiseke kandi ubona hariho abantu bariko barabikora. Urahawe ikaze ngaha aya muri quartier, ni quartier Nyabagere. Umukeneye cane umuntu azomukwereka, uzoce wandika muri commentaire ko ukeneye igiseke canke ukeneye inkoko. Niba vyandika umuntu azoca kwereka umuntu ashoboye kubikora neza. Mugire umugisha aho muri rero. Twifuje kubereka ino ngabire Imana yahawe no muntu aze kujisha. Kandi ndazi wewe ukurikiranye ibi, sinzi ko nawe woba uzi kuzijisha. Niwaba uzi kujisha n'inkoko ubivuge, utabizi naho ubitubwire. Abaho ndabonye aba n'abantu babizi. Je ntavyo nzi kujisha inkoko kabisa, je ndikuyemo. Sinzi nawe yuko woba uzi kujisha inkoko. Kandi nabo ashaka kwiga ngo yobigisha. None Galisi, wogendera kwiga kujisha aho mwigisha? Mugandi baza yoguma yitobora. Yereka ukuntu abigenza kugira ntiyitobore cane.
none aho oya umenga ukoresha urushinge ukoresha urushinge n'urwembe. urushinge n'urwembe aho urarukoresha nyene N'urwembe kugira nkatiba iyo hageze nko gutera akabara kugira nce ndagakata. kugira uce utera ibara Kugira sinonona amabara. mwese murahawe ikaze urumva ni no mwigisha ukeneye kuvyiga wese rero aze amurondere uburisi azoca mutora bitagoranye. Izi ni inkoko izindi nazo yaragurishije namwe niwe musigaye kuza kuzigura. Mugire umugisha rero aho muri, Imana yo mw'ijuru irushirize kubazigama, irushirize kubaha ico mwifuza cose. Shalom shalom.